Moi-même, nanje je ubwanje regarde dans le mois de mai, ndaraba mu kwezi kwa gatanu k'umwaka inyuma imyaka 20 arrêté de travailler. igihe nahagarika gukora akazi Fin avril mu mpera z'ukwa kane mu 1966 tariki 8, 9 n'itariki 10 z'ukwezi kwa kane nari muri Leta Zunze za Amerika. Et j'ai regardé, Nararavye comment est-ce que Frère Branham mbona ingene mwene data Branham a été enseveli. yahambwe. C'était le 9 hari avril itariki 9 z'ukwezi kwa kane mu 1966 n'umunsi nashobora kwibagira. dimanche. Kuwinga tariki 10 z'ukwezi kwa kane hari kuri Pasika. J'étais là-bas dans l'église. Nari hajya mu ishengero. Tout était très triste. Byose byari bibabaje, kwari kugandara, nta na kimwe casa no kuzuka canke umunezero. Ariko igihe nagaruka ngiye mu cumba c'ihoteli, atari mu hoteli oya, ni mu cumba c'inzu nari nashikiyemwo, byavugiye mu mutima wanje, mbwirwa mu mutima wanje, w'igihe cawe kiraje kugira ngo ugabure ibyo kurya. Murazi mushaka kwibaza ibyabaye muri jewe. Rero ijambo ry'umwami ry'itariki 2 z'ukwezi kwa kane mu 1962 ryaciye ringaruka mu bwenge. Ibyo nabwiwe itariki 3 z'uwo mwaka mu kwezi kwa 12. ubu rero ibyo byose byari hafi cyane. Murazi ingene bigoye. Naciye ngaruka, ikintu cya mbere nakoze nuko naciye ntanga imihoho ku kazi. Nta muntu n'umwe yari azi ingene byagomba gutangura n'ingene byagomba kubandanya, ariko ku bw'ubuntu bw'Imana turashobora gushinga iyo ntahe. Umwami mu buryo butagereranywa yabanye natwe. Ijambo ryiwe ryaratwawe gushika ku mpera zine z'isi. Ubu rero hagiye gukwira hafi ibihugu 90 nagendeye. Hari byinshi muri ibyo bihugu nabigendeye inshuro nyinshi. Mu Buhinde nagiye inshuro 20, si gusa mu bisagara bimwe bimwe, ariko nagenda muri ibyo bihugu byose bitandukanye, kandi nzobandanya kubikora kubwo ubugingo bw'igiciro bwakijijwe, bwizeye, bwaje mu kwizera. Uko niko ushobora kuraba inyuma nkavuga nti byari byankenegwa. Azoba ari umusaruro munini cyane ku mwami. Nzoshobora kuja mu idonido, ariko igihambaye mu buzima bwanje hari mu mwaka wa 68 gushika mu 78 twagize ibiganiro by'irigizamburu hano gusobanura ingendo, amakete, gukwiragiza mu ndege nari ku murongo, nkaronka n'iciyumviro, ngategura ibiganiro byo kuri televiziyo mu mbare ni kuri radio. Byari ibihe byiza. Ururuka nkavuga ubutumwa bwiza. No kwifuje gusubira kuronka ahandi mahirwe mu ndimi nyinshi, mbere gutwara ijambo ry'umwami nimba bishoboka mu ndimi nyinshi cyane, kugira ngo dushike ibihugu byinshi. Ko niko Imana ibigomba, ibyo kandi bizoshoboka. Amen. Ibintu byose birashoboka kuri wa wundi yizeye. Ndibuka kungene mwene data Branham yumvise akiriho, yari amaze kutwagwa muri paradizo. Yaraje muri paradizo, hariya yabonye umukuku wambaye impuzu zera bose. Humvikanye ijwi ryamubwiye ngo iyaba utagiye ntitwabaye turi hano. Paulo arandika mu Baroma igice ca 10 ingene abantu bategezwa ngo ninde bokumva iki atavuze ubutumwa bwiza. Ninde wundi yovuga ubutumwa bwiza atatumwe n'Imana? Aho rero dufise no jambo ryiza mu byanditswe vyera ngo uwatumwe n'Imana
prêche les paroles de Dieu. avuga ijambo ry'Imana, avuga amajambo y'Imana. Nta kindi kintu dukeneye atari, nta n'ikindi dukeneye kiretse ijambo ry'Imana ryera ritananirwa ry'igiciro. Iryo niryo tugomba gutwara tukaritanga mu buryo bw'ubwizigirwa gushika umwami azogarukira. Hari icyifuzo dufise nuko benshi, abantu benshi baza bakazanirwa umwami, bakagira umwimenyerezo w'imbabazi z'ivyaha, bakaronka ubuntu bw'umwami, bakaronka ubugingo buhoraho. Gutyo rero hamwe natwe bagashobora gushika mu bihe bidashira. No kwifuje kuvuga ijambo ryo mu muhanuzi Yeremiya, gusoma amajambo 2 canke 3 imbere ko tubikora. Reka mvuga ivyo kuko mwene data Rusi ntiyatanze uwo murongo. Yari Zakariya 10 umurongo wa mbere, ngo nimusabe uhoraho imvura mu gihe c'imvura, mu gihe c'imvura ya nyuma mu gihe turi ngaho muri ico gihe. Imana isubire kandi igomba gusubira kubiba, ariko ni vyiza yuko twikurako umutwaro uturemereye, tukihomora ku bintu byose bitugumya, hama tukaronka kunezerwa nka bene data bo muri Afurika, tukidegembya, tugashimira umwami kubwo ivyo amaze gukora. Kandi mu kwizera turashobora kuvuga sivyo ko azokora n'ibisigaye, azozana n'ibisigaye muri twebwe. Mu muhanuzi Yeremiya mu gice ca 20 ndasoma umurongo Yeremiya 20 umurongo w'9. Je ne me souviendrai plus de lui. Iyo mvuze nti sinzosubira kumwibuka, sinzosubira kuvuga mu izina ryiwe, c'est comme si un feu ardent était enfermé dans ni nk'uko umuriro waduka muri jewe, kandi ngerageje kuwihanganira sindabishobora. Abantu b'Imana, abahanuzi, umwami, abo bose bahamagawe nawe batangaza ijambo ryiwe, ntibari bafise ivyo bahitamo, ntibashobora kwishingira ico bakora. Imana yarabahamagara, ikabarungika, ikabaha igikorwa, ikabaha ijambo ryabo, ikabahishura ivyo igomba. Abo bantu bagomba canke batagomba bategerezwa kugenda, bategerezwa kuvuga, no kuvuga mu izina ry'umwami. Co kimwe niko bimeze hamwe natwe muri no misi. Kenshi no kwifuje ko byose bihera, hanyuma tukibera iruhande y'umwami. Ariko iyo twibajije yuko Imana izokongera ko abandi bantu mu bwoko bwayo, kandi igomba kudukoresha ku bw'ivyo, aho rero ntibyagomba kuba jewe gusa. Uwo ari we wese yagomba kuba yiguriye umwami. Mwebwe mwese abeguriye ubugingo bwanyu umwami Yesu, nimubivuge canke muyumvire uko mubigomba. Mbega ubugingo bwogize ico busobanura utabugize ku bw'Imana? Ubuzima hari ikintu bwoba burimwo umuntu atabubereyeho ku bw'Imana? Atari uko bimeze, n'umusonga n'ibihera biri ubwo buzima bufatanye n'imibabaro gusa. Ubuzima ugira n'Imana, ukabugirira Imana, bufise ico busobanura, kandi ni nkenerwa ko umuntu agira ubwo ubuzima. Hano umuhanuzi arandika ati, iyo mvuze sinzosubira no kumwibuka, sinzovuga kandi ngo ngire ico mvuga mu izina ryiwe. Haca haba nk'umuriro uyingana mu mutima wanje,
dans mes os. uhishije uburimbi amagufa yanje bikangora kwiyumanganya nkaba ntubishobora. uwundi murongo nifuza gusoma ni muri Yeremiya 15 murongo wa 16. amajambo yawe yarabonetse ndayarya. Amen. kandi amajambo yawe yambereye akanyamuneza n'ibihimbaro by'umutima wanje, kuko nitiriwe izina ryawe uhoraho mana nyeningabo. Amen. mbega ijambo ryiza cyane. igihe cyose amajambo yawe yabonetse narayafunguye, nayagize ibyo kurya byanje. Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwa Yohana ati ibyo kurya byanje ni gukora ukugomba k'uwantumye. none wowe ibyo kurya byawe n'ibyo kurya byanje by'impwemu ni iki? ni ijambo ry'Imana. ariko si gusa ibyo kurya mu majambo, ariko mu bikorwa, mu gukora ibyo umwami yavuze agategeka mu ijambo ryiwe. ni ugukora ibyo yavuze. ibyo ari byo kurya byawe. mu gihe cyose amajambo yawe yabonetse nayagize ibyo kurya byanje, narafunguye. umuntu arakeneye ibyo kurya, arakeneye umukate. ariko hano itegeko ry'uhoraho riratanzwe. uwo muntu avuga ati ibyo bibaye ibyo kurya byanje. umuntu asanzwe w'umubiri arazunguza umutwe akabandanya inzira yo, akavuga ati sindabyumva, sinzi ibyo ukora avuga hano. mu gihe aho tugira umwimenyerezo n'umwami, Imana ikaba yabaye igifatika muri twebwe umunsi ku wundi. n'ijambo ryiwe ryabaye igifatika c'Imana. hano umwami Yesu yaravuga, byanditswe mu byagezwe ngo umuntu ntazobashishwaho gusa n'umukate, ariko azobeshwaho n'ijambo ryose ryavuye mu kanwa k'Imana. ijambo ry'umwami ryarabonetse, ryaratanzwe, twararirose, rihishuwe. kandi kubwo iryo jambo dufise ubumwe n'Imana n'ijambo ryayo. atari ikintu kiboneka inyuma gitwikiriye isi nk'idini, ariko mu mitima yacu twakozwe ko n'ijambo ry'Imana. Imana yaratubwiye n'ijambo ryayo, turabizi. dufise ubumwe n'Imana hamwe kubw'ijambo ryiwe na mpemu wiwe n'amategeko yiwe. amajambo yiwe yabaye ibyo kurya byacu, ngo byabaye umunezero mu mutima wanje. muri ino minsi ibyo bibe gutyo. ijambo ry'umwami, ibyo yategetse byose, amabwirizwa yiwe yose, bibe kuri twebwe ibyo kurya by'impwemu kandi ibirengeje. amabwirizwa yabaye akanyamuneza n'ibihimbaro by'umutima wanjye. hariho abandi babikora baniha. iyo umwami avuze ngo nuze kuri jewe nunyizere, nimwemere kubatizwa n'ibindi, aho rero bagakekeranya, bakaba batafise umunezero wo kubikora. ariko niyo tugize umwimenyerezo n'Imana birahinduka. niba turose ijambo ryayo mu mitima yacu, rigacika muri twebwe, turarireka rikakora icyo rikora muri twebwe nk'ibyo kurya. ngo amabwirizwa yawe yabaye ibihimbaye n'umunezero mu mutima wanje. Amen. kuko nitiriwe izina ryawe uhoraho mana nyeningabo. Aleluya. Amen. none twe twitirirwa izina ryawe, twitwa abakristo. ego, ariko hariho benshi. ariko twabatijwe mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Amen. dutwaye twitirirwa izina ryiwe.
sommes turi liés avec lui. dufatanije nawe n'ijambo ryiwe n'izina ryiwe atarimwo n'ijambo ryiwe ritariho ntidushobora kubaho ngo amajambo yawe yarabonetse ndayajya yambereye umunezero n'ibihimba mu mutima wanje. Yeremiya 15:15 twobivuga twebwe twese. Mbega amabwirizwa yatanzwe mu ijambo ry'Imana yatubereye akanyamuneza n'ibihimbaro by'umutima wacu, mbega ariko bimeze canke tubona yuko ari umuzigo utugerezweko, umuzigo tubabaza utatwemerera kugenda nk'uko twokwifuza. Oya, turagomba mu kwizera tubyakire ku bwacu. Amajambo yawe yambere akanyamuneza n'ibihimbaro by'umutima wanje. Abantu bumva ijambo ry'Imana bakaryizera bagatahura yuko agakiza kabo kavana n'ayo majambo y'Imana, atari uko bumva gusa ngo bibagire, ariko bakayashyira mu bikorwa, bakayashyira mu buzima, maze aho rero muri bo iryo jambo rirabasosera, ni umunezero mu mutima. Babona muri ibyo yuko Imana yabagiriye ubuntu, bikwegeye ko yabahamagaye kuri yo, maze gutyo bashobora kugira intango nshasha mu buzima n'Imana. Yeremiya 6 umurongo Yeremiya 6 umurongo wa 16. Uku niko Uhoraho agize ati muhagarare mu mayira mwitegereze, mubaze inzira za kera. Lequel est la voie du salut? Inzira nziza iyo ariyo aba ariyo mujana, maze muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Oh, quelle parole merveilleuse! Oh, mbega amajambo meza! Ainsi parle l'Éternel. Uku ni Uhoraho agize kuno muri rino joro kuri twebwe twese. Nimuhagarare mu mayira mwitegereze, mubaze inzira za kera, inzira yaga, inzira yaga iyo bene data n'abashiki bacu kera baciye ngo bakizwe. Umwami Yesu yavuze ati ni jewe nzira. Dutegezwa kuraba tukabaza inzira za kera. Amen. Hari inzira nyinshi zijana imahonero, ariko hari inzira imwe, ukuri kumwe, ubuzima bumwe, agakiza kamwe, ubwiza bumwe. Ibyo byose biri muri Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Muhagarare mu mayira mwitegereze, mubaze inzira za kera, mutore inzira ya kera, inzira nziza aba ariyo mujana. Ngo murabe inzira y'agakiza, isezerano, isezerano rya kera. Ngo nta n'ahandi hari agakiza, nta n'irindi zina twahawe twebwe abantu munsi y'ijuru kiretse izina rya Yesu ngo dukirizwemwo. Nimuhagarare rero mu nzira murabe, mubaze inzira za kera, mutore umuryango utwara muri iyo nzira. Yesu yavuze ati ni jewe irembo. Nimurondere, yavuze ati ni jewe nzira, ukuri n'ubugingo, ni byose muri bose. Mubaze, nimurabe, nimuhagarare ku nzira, mubaze inzira za kera. Mubaze inzira y'agakiza mutegezwa gucamwo, aba ariyo mujana. Amen. Ubu nibwo butumwa bwiza mu isezerano rya kera,
ubutumwa inkuru nziza y'umunezero yatangajwe ni muri Yesu Kristo yabaye iyifadika. Hanyuma haravuzwe mu buryo bwiza mu kuzuza muyigenderemwo, si ukuyiraba gusa, si ukubona iyo nzira, si ukumva gusa inzira ikiravugwa, inzira y'agakiza. Oya, nimba wabonye iyo nzira y'agakiza, aho rero nimba wayibonye ntaba ariyo ujana. Ugomba gushika ku ntumbero, ugomba gufata inzira. Ntushobora guhagarara ahantu runaka ukibaza ngo uzoshika ku ntumbero. Oya, ugomba kubandanya. Mubaze inzira y'agakiza, hanyuma rero aba ariyo mujana, maze muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Amen. Amajambo turashobora kuyabona muri Matayo, muri Mariko, muri Luka, no mu butumwa bwiza bwa Mariko. Mbere aranditswe, Yesu Kristo yavuze ati, nimuze kuri jewe mwese abarushe n'abaremerewe, nzobaha uburuhukiro, nzobaha uburuhukiro bw'imitima yanyu. Umutwaro wanje nturemereye, umutwaro wanje urahwahutse. Niho aha tubwiwe mu majambo y'ubuhanuzi n'aba ariyo mujana. Uko niko muzobona uburuhukiro bw'imitima yanyu, uburuhukiro bw'imitima yanyu. Dufise gusa imibiri, turafise n'ubugingo, turafise n'imwemu. Iyo umubiri bawushize mu kaburi, ubugingo imbere y'ivyo ubugingo buba bwamaze kuva muri uwo mubiri. Turagomba kubwira abantu bose batariyegurira Imana bumve ano majambo, abataregura ubugingo bwabo Imana, abatamenya akamaro kukuza kuri we, batarashobora kumenya bino bintu. Nimunyizere, atarimwo murashobora kubaho hano, ariko si hariya ayi mw'ijuru kuri ruriya ruhande. Hariya hazokwiriraho gusa, hazobayo gusa abakiriye ubugingo budashira, ubugingo bw'Imana, ubugingo budashira, babwakiriye bari hano ku isi. Bibiliya yavuga ngo bavutse ubwa kabiri. Amen. Mushobora kubaza uti, none ku munsi wa Pentekoti canke mu gihe ca Pentekoti, mbega nibwo butumwa bwiza bwavuzwe? Bakundwa, nimba ejo tugomba kugira umwimenyerezo wa Pentekoti, reka uno munsi nivyo tukore ibisabwa kuri uwo mwimenyerezo, kugira ngo ubugingo bwacu tubutunganye hamwe nawe. Nimwibaze kera kiriya gihe bene data n'abashiki bacu bagize umwimenyerezo n'umwami, atari gusa ukubambwa kwiwe, ariko baramubonye yazutse. Byanditswe byera biratubwira ngo mu byakozwe n'intumwa mu gice ca mbere ko umwami mu gihe cy'iminsi 40 yari hamwe n'abigishwa, yavuganye nabo ku byerekeye ubwami bw'Imana. Dutegerezwa natwe kuduzwa mu nyonga y'Imana, tukaronka tugakorwa ko nk'uko byari bimeze kera abigishwa. Hanyuma igikorwa cyose cyo kuducungura tugishurirwe, dushobore kunyengeterwa, twinjigwemwo no kunezerwa kubw'imbabazi n'ubuntu twarose. Hanyuma imitima yacu tuyugurure n'amashimwe mu nyonga y'Imana, tuze hanyuma twakire ububasha bwa Mpwemu Yera, tubugiremo ubuzima. Hano mu byakozwe n'intumwa mu gice ca mbere guhera ku murongo, byakozwe n'intumwa igice ca mbere umurongo wa 2. Donc, Actes des Apôtres 1, verset 1, la deuxième partie du verset. Byakozwe n'intumwa Jésus a fait et enseigné depuis le commencement. Actes des Apôtres 1, verset 2, maintenant jusqu'au jour où il donna ses ordres. Gushika ku munsi yatanze amategeko kubw'intumwa yari yatoranije,
fut et il fut enlevé. hanyuma arazamurwa. Après qu'il eut souffert, amaze kubabazwa apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves. abiyereka ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, ababonekera iminsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. Avec eux, quel témoignage puissant. mbega intahe ikomeye. aba bagabo On dit la vérité. bavuze ukuri. Il n'avait pas nécessaire ntibyari de raconter d'écrire des histoires. ntibyari bikenewe kurema inkuru, bari ibyabona by'imibabaro yiwe, De son ministère, bw'ubukozi de sa bwiwe, résurrection. bari ibyabona byo kuzuka kwiwe, ibyabona Avec eux, il s'est ko entretenu sur hamwe les nabo choses qui concernent le bavuganye iby'ubwami bw'Imana, hanyuma abaha derniers ordres, et il les a amategeko envoyés, ya et il nyuma a dit, arabatuma aravuga ati uzobumvira azoba anyumviye, et celui qui vous reçoit, kandi uzobakira azoba anyakiriye. amen. c'était un mandat divin ryari qu'ils avaient reçu ibango ry'Imana bari baronse pour porter la kugira ngo parole de Dieu, batware ijambo ry'Imana barihe isi, présenter cette offre de grâce de Dieu, bazane ubwo buntu bw'Imana babushikirize l'accepterait abantu, ou pas. bemera canke Cela batemera. est laissé à chacun. ibyo ni iby'umuntu ku ruhande rwiwe. hariho abizera Et d'autres n'abandi rejettent l'appel du Seigneur. bashibura umuhamagaro w'umwami, ubuntu, impano Nous y'ubuntu. invitons aujourd'hui, uno munsi fraternellement de tout notre cœur, turibuza n'umutima wacu wose, accepte de recevoir turifuza yuko uwo ari we wese yo kwakira umwami, umucunguzi. umuntu atarabikora, Bibiliya ne contient pas d'histoire, ntirimo inkuru, mais elle rend ariko ishinga témoignage intahe de ce qui s'est réellement passé. y'ibintu by'ukuri byabaye. Yesu Kristo A vaincu la mort, yaranesheje urupfu, yaranesheje ikuzimu, umunsi ugira gatatu il est ressuscité. yarazutse ava mu bapfuye. Ça, nos frères et nos sœurs, ibyo bene data na bashiki bacu ku ntango, au-dessus de toute mesure, hejuru ça les a enthousiasmés, y'ukuntu ça les a saisis. byarabakoze ko byarabanyengetereye. Jean fut nk'uko Yohana yahuye n'umwami ku kiringa cya Patimo, yabwiwe n'umwami ati nari narapfuye ubu ndi muzima ibihe bidashira, kandi mfise imfunguruzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. nibyo umwami yabwiye Yohana. Comment est-ce que nos frères et sœurs ni gute bene data na bashiki bacu bashobora kwiyumva gute, qui dans abo ceux qui le voyaient crucifié dans la faiblesse, abamubonye bambwa mu ntege nke, ariko mu bubasha baramubonye yazutse mu bubasha bwinshi, disait, igihe yavuga ati nahawe ububasha bwose la terre comme au ciel. mu ijuru no mu isi. amen. Il a tout afise ububasha bwose. n'uno munsi muri rino jo hano, aleluya, numwiyegurire uzobona ububasha bw'Imana, ubushobozi bw'Imana, uzobona ko ububasha bw'Imana bukomeye cyane, amina, gusumba ububasha bwose bw'umwiza n'abaganza b'isi y'umwiza. dukorere umwami ubohowe n'ububasha bwiwe, amina, nk'abantu barose imbabazi n'ubuntu. umwami yatanze amerekezo ya nyuma ku bigishwa, hanyuma acarazamurwa mu bwiza. handitswe kandi buno nyene ku murongo wa 11, barabaza bati yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze muraba mu ijuru? uwo Yesu abakuwemo akaduzwa mu ijuru azoza atyo nk'uko mumubonye aja mu ijuru. amen. ninde uno munsi akorwako akanezerwa akanyegeterwa n'ibi yuko umwami wacu yavukiye mu mubiri w'inyama, akaboneka nk'undi muntu wese ari mu tugoma, hanyuma aduzwa mu ijuru ngo aje kudutegurira ikibanza. yaravuga mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya 14, aleluya, ati ninagenda hariya nkabategurira ikibanza, aho rero nzogaruka, amen,
kugira ngo mbatware aho ndi, pour que vous soyez. kugira ngo mube aho ndi. Nous ne sommes pas seulement saisis, ntidukorwa ko gusa ngo tunezerwe, ngo que le Seigneur a accompli dukorwa ko n'ibyo ko umwami yaducunguye, et que nous avons reçu la grâce de Dieu. hama tukaba twagiriye ubuntu bw'Imana, ariko turakorwa ko nuko mbere tukiriho twarose ubugingo budashira, ubu nyene ubu, kandi Imana yahariye ibyacu byaha, yahonze ibyacu byaha ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, twarose uburuhukiro bw'imitima yacu. Ndabisubiyemwo, niba ejo tugomba kugira umwimenyerezo wa Pentekote, dutegerezwa uno munsi kugira umwimenyerezo w'ububasha bwo kuzuka, hanyuma tukaronka ubuntu bw'Imana wazutse, tukanyengeterwa nawe. Birakwiye yuko imitima yacu ikorwako, ikorwako na Mpwemu Yera, kuko ubu isi yose, amadini yose ari munsi y'ububasha bwa wa mubi. Yesu Kristo yatuzaniye idini, yatuhishuriye Imana. Yashobora kuvuga ati, umbonye abonye Data. Aleluya. Yatuzaniye ubugingo buhoraho, niko byanditswe ngo uwufise umwana w'Imana afise ubugingo buhoraho. Amen. Imirongo myinshi twoshobora kandi gusubira kuyisoma no kuyisubiramwo. Turazi ibyanditswe byera, nibijanye nuko natwebwe ubwacu nk'abizera ukundi gusha dukorwe ko, tunezerwe, tuhimbarwe yuko Imana kuri twebwe icyo yakoze muri Kristo, ibyo bitunezere. Turi abari baciyeho ku iteka n'Imana, twe twari gupfa, ariko utagira icyaha, utagira ikosa yafashe ikibanza cacu. Igihano cacu caguye kuri we kugira ngo tugire amahoro, kandi ni kubw'imishago yiwe niho twakijijwe ingwara. Kubw'umuhanuzi Yeremiya, uko niko twabisomye. Imana yabivuze imbere y'igihe ngo nimuhagarare murabe mu nzira za kera, mubaze inzira za kera izo arizo, hanyuma murondere inzira nziza ya kera. Iyo niyo nzira y'agakiza, niyo nzira y'agakiza. Iyo nzira y'agakiza tuyirondere kandi tuza kuyironka, duteza kuyicamwo, dutegerezwa gukurikira iyo nzira. Igice ca nyuma kuri uwo murongo ni mu buryo budasanzwe, urahambaye, ngo hama muyigenderemo. Inzira nziza y'agakiza aba ariyo mucamo, uko niko muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Ubutumwa bwiza bwo gukwiragiza ubutumwa bwiza, nama mvuga nti igihe umwami yapfira ku musaraba i Golgota, ntiyafashe amaboko ye ngo yashire mu mupfuko, oya, ntiyashize ku gikiriza. Amaboko yiwe yararamvuye, yari yuguruye, abambwe ku musaraba. Aho rero yagomba kwerekana ko umwami atubwira ati, atavuze ati, nimuze kuri jewe mwese abarushe n'abaremerewe, nzobaha uruhukiro, nzobaha itoto y'imitima yanyu. Ayo maboko nuno musi aracaramvuye, aramvuriye isi izimiye. Agakiza naho kari i Golgota, ako gakiza karahari kuri abo bose bashobora kwizera n'umutima wabo wose. Ibyo navyo twarabivuze dusubiramwo, ngo Imana turashobora kwizera Imana, turashobora kuyizigira. Turafise ubushizi bw'amanga yuko byanditswe byera ku bwa Mpwemu Yera, byarahumetswe. Hano dufise ijambo ry'Imana, hanyuma nimuyigenderemo.
la voie du salut. niyo nzira y'agakiza Marchez-y ensuite. nimuyigenderemo uko niko Que bimeze vous trouverez le repos. niho muzoronka uburuhukiro Vos âmes. bw'imitima yanyu Je crois ndizera que chaque homme yuko umuntu wese qui n'a pas encore été sauvé atarakizwa l'expérimentera encore azogira umwimenyerezo hanyuma buno nyene une satisfaction, ukudaharwa cyangwa un kudahazwa manque de paix. ukura existe dans amahoro son cœur kuba kuri mu mutima wiwe ton pense. iyo Ce qui wibajije pourrait se passer avec n'ibyo nous après kurekera notre mort. hamwe Alors, natwe inyuma y'urupfu aho rero on a peur, umuntu aragira ubwoba n'est-ce pas, quand on n'est pas sauvé. sivyo iyo umuntu atarakizwa ariko imana yacu nihimbazwe urupfu rwaraneshejwe haleluya amakosa yararishwe Les péchés ont été pardonnés. ibyaha byarahariwe amen L'homme est né dans le péché. umuntu yavukiye mu byaha Il n'a pas ariko besoin de mourir dans le ntakeneye péché. gupfira mu byaha byiwe amina Il a été sauvé. yarakijijwe Nos fautes et péchés amakosa yacu n'ibyaha byacu ont été mis sur l'agneau de Dieu. byashyizwe ku mwagazi Or, si w'imana tous, comme croyants, comme nimba des gens yaba crus, twese nk'abizera nk'abantu bizeye nous puissions twoshobora louer Dieu. guhimbaza imana aleluya Et si nous pouvions être le fruit hama tukaba ibyamwa by'ico imana yakoze igorogota tukaba icavuye mu kiguzi carishwe hariya igorogota nous puissions être dushobore kuba icamwa ca kirya gikorwa c'igorogota tukigiremo ubuzima umwe wese muri twebwe une prédication, abe ubutumwa bwiza abe icanditswe icete gisomwa n'abantu bose intahe nzima y'urupfu y'ukubabazwa y'imbabazi z'ubuntu n'agakiza de la nouvelle vie, by'ubugingo bushasha hamwe n'imana que nous soyons dushobore kuba intahe nzima sachant, tuzi yuko nitwashobora kubiba sachant ce que Dieu nitwaba a uko fait là-bas. tuzi icyo imana yakoze hari igorogota icyo imana yateguye igorogota ku bwacu muri yesu kirisito ndibaza yuko Va nous apporter dans cette imana condition. izo Afin bikora ku buryo ku mpera hazoba ishengero rizoba riri ngaho aho amasezerano y'imana yose azoba igifadika amena hano kuri ino si nk'uko muri elles ont kirisito trouvé leur accomplissement. amasezerano yose yarose ugusohoza uko niko azosohoza mu ishengero ryiwe ntihazobona La ugusohoza mort ne pouvait pas le urupfu ntirwashobora kumugumya kuko byari byanditswe muri zaburi Je ne permettrai ngo pas sinzokwemera que mon yuko bien-aimé umukunzi wanje kubera wanje abona ukubora et que son âme kandi ubugingo bwiwe reste en enfer. bukaguma ikuzimu Le Satan, satani qui n'est-ce pas, gouverne, atwara nibyo règne en enfer, niwe atwara ikuzimu parmi les hommes. nawe akaba no mu bantu basi yaba yari kuzimu gusa ntitwogize bene ibibazo byose hano ku isi ariko ari no mu kirere hariya Dans l'air, il no influence mu- l'homme. arashuka umuntu ariko yesu kirisito umwami wacu yaramunesheje haleluya nimunyizere En cela aussi, no muri ivyo la naho parole de Dieu ijambo ry'imana rizosohoza que yuko tous ses adversaires abagwanizi biwe bose bazoba munsi y'ibirenge vyiwe yesu kristo umwami wacu manifestera la azogaragaza intsinzi à la fin, ku mpera manifestera azogaragaza le plus grand triomphe. intsinzi ihambaye yo mu bihe byose Et nous croyons, ils l'auront à son peuple. Et nous le croyons de tout turabyizeye n'imitima yacu yose Dieu imana nous Dieu nous a ordonné de tenir tegetse sur guhagarara les chemins et de ku regarder nzira za kera tukaraba hanyuma tukabona inzira nyinshi tukabona amerekezo menshi ariko buno nyene twarumvise ijwi ry'umwami ryatubwiye ngo none niyihe nzira y'agakiza twaratahuye yavuze ngo ni jewe nzira ukuri n'ubugingo uwambonye uwantoye abarose ubugingo abarose agakiza abarose ubugingo bwuzuye tutamufise nta kimwe dufise ariko hamwe nawe dufise ubugingo kandi busagutse hari inzira nyinshi ariko que Dieu soit remercié.
imana ishimwe trouvé twaratoye iyo nzira imwe yonyene uko kuri konyene cette vie-là unique, ubwo bugingo bumwe la voix de Dieu, inzira y'imana la vérité de Dieu, ukuri kw'imana la vie de Dieu, ubugingo bw'imana la parole de Dieu, ijambo la ry'imana grâce de Dieu, ubuntu bw'imana le royaume de Dieu, ubwami bw'imana le peuple de Dieu. ubwoko bw'imana C'est de ça qu'il s'agit. ni ibijyanye n'ibyo muri ino minsi Marchez-y ensuite. hanyuma muyigenderemo uko niko muzobona uburuhukiro bw'imitima yanyu Que nos pieds ibirenge byacu bishobore être kuba sur, être placés sur la voie. bihagarare mu nzira y'agakiza n'amahoro Dieu fasse de nous imana des hommes itugire abantu abagabo ont reçu sa paix. barose amahoro yiwe La hanyuma procure des hommes bayahe abandi bantu honneur servent à la bénédiction bi- bi- des autres bi- ici sur cette terre. abaha umugisha babe umugisha kandi bubahe imana kubwo kwizera Nous accorde n'ubuzima bwabo kubw'iby'imana iduha byose mu bintu byose igomba kudukoreshamwo uko niko muzobona uburuhukiro bw'imitima yanyu que Dieu imana puisse nous accorder ishobore kuduha cette paix ayo mahoro qui dépasse toute arengeye intelligence ubwenge bw'umuntu par la grâce de Dieu. kubw'ubuntu Par sa grâce. bw'imana Il y a un cantique qui dit hariho indirimbo ivuga ngo quand la paix avec Dieu igihe amahoro n'imana anyengetere mu mutima wanje aho rero mon cœur et mon âme umutima louent wanje et exaltent. n'ubugingo burahimbaza bakundwa bene data n'abashiki banje bagenzi banje Est-ce que nous voulons ce soir mbega muri rino joro dans la prière commune mu isengesho rusange twaba tugomba demander au Seigneur gusaba umwami tumwinginge qu'il puisse nouvellement kugira ngo accorder sa paix, ashobore gusubira kuduha amahoro yiwe ayo mahoro son pardon, imbabazi son ziwe salut, agakiza sa kiwe grâce, n'ubuntu que ce bwiwe soir, de sa plénitude, muri rino nous puissions joro recevoir dushobore kubironka byuzuye sur grâce ubuntu bwongeye ku bundi amahoro comme un fleuve, c'est ainsi que je nk'uruzi niko iyo ndirimbo ivuga niko umuhanuzi Yesaya yabivuze ngo amahoro nk'uruzi ubugingo busagutse nk'uko byanditse muri Yohana il est venu pour ça. mwibaze umwami yaje ku Et bw'ibyo que Dieu muri puisse ino nous joro accorder sa imana grâce ishobore kutugirira ubuntu bwayo et nous aider idufashe à nouvellement ukundi gusha l'expérimenter. tugiremo umwimenyerezo Si, je crois que c'est le psaume 300, ndibaza ko ari le cantique 300. iyi ndirimbo y'amajana atatu yaba twoyiririmba indirimbo y'amajana atatu hanyuma Avec un cœur turirimbe sincère, véritable, n'umutima urimo ukuri y'amahoro avec Dieu pénètre mon âme. y'imana yuzuye mu mutima wanjye na twebwe Comme croyants, nk'abizera nous avons parfois des ombres. rimwe na rimwe tugira ibitutu Nous avons dû laisser passer son nom. bi- bi- tu- tu- Et nous aussi, bitubako duca mu bihe by'umwijima hanyuma tukagomba kuza ku mwami hanyuma tukaronka amahoro mu mitima yacu Et ce salut que Dieu nous a accordé ku gakiza imana yaduhaye nouvellement, ukundi gusha pleinement, l'excellence. kandi mu buryo byuzuye tubigiremo umwimenyerezo agakiza kuzuye niko bibiliya yacu itwigisha uyu ni wo munsi w'agakiza Le temps favorable ici, igihe cyo kwemererwamo niko byanditswe lequel est la voie du salut, mubaze inzira y'agakiza la voie, ngo ngiyi le nzira sentier d'autrefois, inzira ya kera celui sur lequel nos frères, iyo bene data n'abashiki bacu ku ntango bagendeyemwo le chemin de Dieu, inzira y'imana le chemin droit inzira igororotse du prophète mu Jean, muhanuzi yohana le précurseur integuza qui est venu avant Jésus, yaje imbere ya yesu yavuga ati nimugororere inzira muharure inzira le sentier pour notre Dieu. ku bw'imana yacu Le chemin inzira est aplani. yaraharuwe Nous avons seulement besoin dukeneye gusa kuyicamo et de le suivre. tuyikurikire C'est le chemin du ni salut. inzira y'agakiza Venons au Seigneur tuze ku mwami by'ukuri et nouvellement. kundi Et gusha alors peut-être aussi kandi pour la première fois. nimba ari ubwa mbere tuzogira Nous laissons umwimenyerezo revenir à lui. tuze kuri we Je voudrais no nifuza adresser cette parole à ceux qui n'ont pas encore fait cette kubwira aya majambo abatagira umwimenyerezo ndagomba gusubira kubwira aya mu mitima yanyu Invoquez le nom de nimwambaze izina ry'umwami Ouvrez vos bouches. mwugure iminwa yanyu
mubikore Par la prédication, bw'ubutumwa Dieu bwiza parle avec nous. Imana iratuvugisha mu masengesho natwe turayibwira Nous lui donnons Tura- la réponse turayiha inyishu ku ijambo ryayo ce qu'il nous ku bw'ibyo yatubwiye mu ijambo ryayo. Quelle sera ta réponse? inyishu yawe iza kuba iyihe? Dis, bien-aimé Seigneur, vuga uti mwami mukundwa ndaje je viens à toi. nje kuri wewe. Tu as ouvert tes bras. wugure amaboko yawe ndagomba amahoro nonke n'uburuhukiro n'amahoro n'Imana mu bugingo bwanje. ndagomba kugira umwimenyerezo ndonke ubugingo budashira. Imana irabitanga kuri uwo wese yambaza izina ry'umwami ku bw'ubuntu bwiwe. Ntihahimbazwe izina ryiwe ryera. Amen. turasenga. Data wo mu ijuru, ndagushimiye n'umutima wanje wose yuko ugihamagara, ko hakiriho abantu bari ngaha mu buryo bwihuse bikabinjiramo, bakamenya yuko bari ku nzira yagutse ijanye imahonero. Mwami mwizigirwa, aho rero bahagarara ku nzira bakaraba, hanyuma buno nyene bakabona wewe wambwe, bakabona inzira nshasha, inzira nzima, inzira y'Imana. O Mwami mwizigirwa, turagusabye twese hamwe ku bwa bose abadugije ibiganza byabo. Mwami Mana wizigiwe, wabakoze ku mutima n'ijambo ryawe, wabahamagaye. Ubugingo n'ubw'igiciro gusumba isi yose. Mwami turagusabye rero twese hamwe bashobore kukubona, bashobore gutora inzira yawe, bace muri iyo nzira hama bagendane n'Imana. O Mwami, bashobore kubona iyo nzira y'agakiza, bayigenderemwo, bagendane nawe, hanyuma baze kuri wewe mu bugingo bwabo, baronke amahoro n'uburuhukiro. O Mwami, ni igihe c'ubuntu. Uracahamagara abantu, umuryango uzokugarwa, igihe c'ubuntu kizoba carenganye, umuryango uzokugarwa, abantu bazoza bazododora, ariko bizoba ari iby'indengagihe, uwo muryango ntuzosubira kugurwa. Mwami turagushimiye kubw'ijambo ryawe ryera ry'igiciro, kubw'ubuntu bwawe, kubw'agakiza, kubw'imbabazi, kubw'ubugingo bushasha buhoraho. Girira ubuntu bose abo bose bafashe ingingo ubu, uhamagara abanyuma basohoke, kugira ngo igitigiri gikwire ushobore kugaruka. Mwami Mana yacu, twese utwuzuze umunezero mushasha n'amahoro mashasha, n'amahoro y'Imana atunyengetere. O Mwami, ubwiza ukure ikintu cose babaje ubumwe hamwe nawe. O Mwami Mana yacu, uze useruke nk'izuba ryo kugororoka rifise gukiza mu mababa yaryo. Twizera agakiza kuzuye ako twahawe. Wewe Mana nyir'ububasha bwose, we Mana nzima, turagushimiye ku bwa bene data na bashiki bacu, ukundi gusha biyongereye ku bwoko bwawe. Mwami, ushobora bwawe gukora igikorwa cuzuye gishitse muri bo kubw'ijambo ryawe n'amaraso yawe na mpwemu wawe yera. Turabaguhaye, tubashize mu biganza byawe kubw'ubuntu bwawe, mu izina ryera rya Yesu. Amen. Kandi turaguma mu masengesho akanya. Kumbure hariho bamwe bafite imitwaro idasanzwe, imitwaro yo gusengerwa. Nimba ariko bimeze, aho rero nimuduze ibiganza byanyu mwihuse. Ego bamwe hari imitwaro myinshi yo gusengerwa, turagomba gusenga kubw'imitwaro. Mbere yo kubikora, turimbe kano karirimbo, wizere gusa, izere gusa, mwemere mu kwizera ibyo.
seulement. Tout izere gusa est possible. byose birashoboka Crois oh seulement. izere gusa Crois seulement. izere gusa Crois seulement. izere gusa Tout est possible. byose birashoboka Crois. wizere gusa Jésus yesu est ici. ari hano Jésus mwami yesu est présent. arahari ari hano Toutes choses sont ibintu possibles byose birashoboka parce qu'il est là. kuko ari hano Jésus mwami yesu est là. ari hano Jésus mwami yesu est là. ari hano Tout est possible byose birashoboka parce que Jésus kuko yesu est là. ari hano Seigneur fidèle, mwami ensemble, nous te mwizigirwa remercions twese hamwe turagushimiye de tout notre cœur n'umutima wacu wose de ce que yuko tu tiens tes promesses. uzigama amasezerano yawe ukaba uhari Là où des hommes aho sont abantu assemblés bakoranye en mu izina ryawe et même si ce sont mbere naho un petit nombre, bo bari bake cyane ariko wavuze uti babiri cyangwa batatu aho bari ubu niho uri turizeye ijambo ryawe turizeye iryo sezerano turizeye ko uhari uca mu mirongo yacu ubu urakiza urabohora urakiza urabohora urahezagira oh Seigneur de o fidèle, mwami tu mwizigirwa as vu les mains levées, wabonye ibiganza bitaritswe tu connais les difficultés, urazi tu sais ibibazo les problèmes, Seigneur. Nous te urazi ingorane demandons mwami ensemble twese hamwe que tu turagusabye puisses confirmer ta parole, ushobore que tu puisses gushingira intahe ijambo ryawe wambike ubwiza izina ryawe wishure kandi wumve amasengesho n'ukwiga kwa bene data na bashiki bacu accorde-leur ubiduhe ce dont ils ont ibyo prié, basengeye que cela leur soit accordé, car c'est préparé déjà pour ibyo eux. babihabwe Golgotha. kuko byateguwe ku bwabo uhereye igorogota byararangiye mwami imana Nous l'acceptons, nous le recevons turabyakiriye maintenant rero mu et te kwizera remercions pour turagushimiye ce que tu as fait pour nous. kubw'ibyo wakoze Dans ku le bwacu Saint mu izina nom ryera rya de yesu Jésus-Christ. Alléluia. haleluya Alléluia. haleluya Amen. amen amen Vous pouvez vous asseoir. urashobora kwicara Amen. amen